Yesu nashimwe cyane bakunzi bacano umuco w'ijambo Ministries YouTube channel. Ndizera ko muguwe neza aho muherereye hose. Kumbure n'ubwa mbere ubanye natwe muri kino kiganiro, nagira ngo ngusabe ukore sabone kugira ngo uzura abana natwe mu biganiro byacu bya misi yose. Ariko n'ubundi mbonereho gushimira umuntu wese yakoze sabone, n'uwo wese akunda kuraba ibiganiro byacu buri munsi adahengeshanya. Imana iguhe umugisha, kandi ndizera yuko by'ukuri hari ikintu ibiganiro byacu biriko birakora mu buzima bwawe. Yesu nashimwe. Dukora ibiganiro mu Kirundi no mu Congereza, kandi tugatumira abakozi b'Imana batandukanye, tugakorana ibiganiro. Rero YouTube channel umuco w'ijambo Ministries, aha tuvuga Imana kuko dushingiye ku ijambo dusanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105, bivuga yuko ijambo ry'Imana ari itara. Yesu nashimwe. Rero ijambo ry'Imana ni itara. Dukeneye itara kubera haba hari umwijima. Yesu nashimwe. Itara niryo ridufasha kumurika mu nzira, mu nzu, aho tuba turiko turahaca hose. Ahari imitego, ahari ibintu bimeze nabi, ukahabona ko hameze neza canke hameze nabi. Yesu nashimwe. Kuko iyo umuritse itara, ahantu hameze nabi urahabona, kandi hameze neza urahabona. Hama ugaca umenya ukuntu ugenda aho hantu. Rero ijambo ry'Imana ni itara rimurikira inzira zacu. Tukiri muri ubuzima, turi mu rugendo ruja mu ijuru, turakeneye itara. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu YouTube yacu ishingiye kuri iryo jambo, ko ijambo ry'Imana ari itara rimurikira inzira zacu, rimurikira ibirenge byacu. Yesu nashimwe. Yesu yarabivuze neza ngo ugendera muri we ntazokwigera azimira. Kubera iki? Kubera Yesu ari we muco. Imana iduhe umugisha. Yesu nashimwe cyane. Rero urahawe kaze wowe ufise intaho ugomba gushikiriza, ubona by'ukuri ko yofasha abantu. Kumbure urafise ubutumwa Imana yaguhaye ugomba gushikiriza abantu. Kumbure urafise ijambo ugomba kwigisha abantu. Mu by'ukuri nimero zacu ziba ziri ngaho, ushobora kutwandikira cyangwa kuduhamagara, hama tukaraba ukuntu kokorana ubutumwa ukagera kure, ukabutanga cyangwa iyo ntaye yawe ukayitanga. Yesu nashimwe. Abari hafi yacu bobo baraza tukicarana tugakorana ikiganiro. Yesu nashimwe. Rero murahawe kaze. Cano ihari ubwanyu kubwa bose, kandi nta muntu turihisha mu kuza gutanga ikiganiro. Yesu yarabivuze neza, duherewe ubuntu natwe dutangire ubundi. Yesu nashimwe. Rero murabizi yuko umuco wacu ari uwo kuramutsa. Bagomba turamutse abakunzi bacu, abo nza gushobora kwibuka, abo ntibuka mwambabarira. Nagira ngo ndamutse Pastor Ezekiel ngaho kumutakura, Imana iguhe umugisha. Pastor Valerie Mombasa, na Pastor Elisha akorana nyine na Ezekiel, Imana ibahe umugisha. Pastor Eric, Pastor Noel mu Cibitoke, Imana iguhe umugisha. Kodo ngaho Nairobi, Nicole Dewo, Imana ibahe umugisha. Na Manuel ngaho Kampala, Imana iguhe umugisha. Ananias, Imana iguhe umugisha. Mbonereho na Gerard ngaho mu Kanyosha, Imana iguhe umugisha. Reka mbonereho na Elia ngaho mu Cibitoke rya 16, n'abakozi b'Imana bose kunda guteramira ngaho. Sinokwibagira Zefere, nawe Imana iguhe umugisha. Ndetse Imana iha umugisha abantu bose
banzi aho muherereye, ndabaramukije namwe mwese mubandanye gukurikirana ibiganiro vyacu, ariko sino kwibagira Sezibera ngaha mu Kirundo. Ukomere cyane aho uriko urakora ibikorwa bidasanzwe, kandi Imana ishimwe kuko abantu benshi baguma bagarukira Kristo, baza kuri Kristo kubera umuhate wawe. Rero Imana iguha umugisha, kongera inguvu, kongera amavuta, kongera ijambo. Imana ifungura imiryango myinshi kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye, kandi Imana ifungura imiryango y'amafaranga, ko ndazi n'amafaranga turayakeneye. Igikorwa c'Imana mu by'ukuri kirakeneye amafaranga, ariko ikintu cyitwa amafaranga nico abantu badashaka kumva. Barashaka kwakira gusa, barashaka gukora umurimo w'Imana gusa, ariko ubabwiye ikintu by'ukuri kugomba gutera iyi ntambwe canke gukora ibintu biriya bijanye n'amafaranga, tayari abantu babura, bitangura kubona abantu uko utari ubazi. Yesu nashimwe. Rero umurimo w'Imana nivyo urakeneye amafaranga, niyo mpamvu ubona abakozi b'ibinyoma babaye benshi, abakozi ba Satani bariko barabesha abantu babaye benshi. Kubera iki? Kuko abantu bamaze kuba ingomye, ntibashaka gutanga, ntibashaka gusapotinga, gufasha igikorwa c'Imana. Rero abakozi ba Satani baraza bagagaruka mu ijambo ry'Imana canke mu izina ry'Imana kugira ati Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi, mpakuzana izi noti, mpakutanga ibi n'ibi. Ariko ni vyiza yuko by'ukuri twiga gutanga, twiga gufasha abakozi b'Imana, twiga gufasha abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Rero Imana iguha umugisha Sezibera ndetse n'abandi bakozi b'Imana ariko murakorana umurimo mwiza ngaho mu Kirundo. Yesu nashimwe. Claudia turakuramukije na Diane, Imana ibahe umugisha mwese. Yesu nashimwe. Imana turagushimye, tuguha icubahiro kuri uyu munsi udasanzwe ushize hejuru. Yesu Kristo habwa icubahiro mwami, tuguhe kaze na karibu mu mitima yacu kugira ngo utwigishe, uvugane natwe mwami. Ijambo ryawe riravuga neza mwami ngo abo ukunda urabakangira. Imana iyo udukangiye ntubutwanka, ahubwo ubudukunda cane, ntuba wifuza kudutakaza, ntuba wifuza yuko tuja kure yawe, ahubwo ushaka yuko tuguma mu nzira yawe kandi tubana nawe ukabana natwe. Mana tuguhaye icubahiro, vugana natwe mwami, twigishe, udukosore aho twoba twarakosheje, twigishe by'ukuri, natwe turi tayari kugukorera no kugira mu nzira yawe. Mana mpeza umuntu wese akarakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mugenderere, kugira ngo uvugane nawe, kugira ngo mwigishe mu izina rya Yesu Kristo, kubwiza bwawe mwami w'umusange. Urakoze mwami, mu izina rya Yesu Kristo bisabye Imana nizeye, amen. Yesu nashimwe. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo Yesu yaravuze neza ngo banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Yesu nashimwe. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane rwose. Yesu nashimwe. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Nagira ngo ubanze urabe umutima. Umuntu adafise umutima nta buzima aba afise. Imodoka idafise imoteri si imodoka.
kuko imoteri imeze nk'umutima. Rero Yesu arinze avuga ngo banyubahisha iminwa, ariko imitima yabo iri kure yanje. Burya iryo ni ijambo rikomeye cyane. Yesu nashimwe. Wibuke irindi jambo Yesu yaravuze ngo urinde umutima wawe rwose kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Umuntu adafise umutima wose umuntu. Umuntu agwaye umutima aba afise ikibazo, aba ari hafi y'urupfu. Yesu nashimwe. Umuntu agwaye umutima aba ari hafi yo gupfa. Turabona n'abantu bashobora kubaga bakaguha undi mutima, ego birashoboka, ariko hari n'abandi bayiha bikanga. Umutima ni ikintu gikomeye gose. Umutima nagira ngo ndakubwire niho intebe ya Yesu Kristo iba. Intebe y'Imana iba mu mutima wawe, apana mu buryo bw'umubiri. Rero niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Linda umutima wawe kuruta inzahabu, linda umutima wawe kuruta amafaranga, linda umutima wawe kuruta ayo madiyama, linda umutima wawe kuruta izo coffre-fort, linda umutima wawe kuruta ibintu byose ubona mengo ni iby'agaciro gakomeye birindwa. Yaba birindwa n'abasekirite, birindwa n'abapolisi, birindwa n'abo twitwa babitwa gute abasiti, birindwa n'abazamu, birindwa n'imbwa, ariko urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ubugingo bw'iwawe niho bududubiriza. Ubugingo ntibududubiriza ngaha ku mubiri, no. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe, kuko igiti ntushobora kugitera mu kirere. Sinzi ibintu niba uriko uravyumva. Igiti ntushobora kugitera mu kirere. Nubwo woba uri umuhinga ukomeye warayize ukaminuza, ntushobora gutera igiti mu kirere. Niyo mpamvu ubugingo rero bwawe butarindirwa ngaho inyuma, ariko burindirwa indani, kuko imizi y'ubugingo bwawe iri indani mu mutima. Yesu nashimwe. Ubuzima bw'agaciro k'iwawe buri mu mutima, kuko mu mutima wawe niho hari Kristo. Mu mutima niho intebe ya Kristo iri. Yesu yicaye muri wewe mu mutima, apana ngaha ku mubiri. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu yavuze ati linda rwose, linda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ubugingo ariho bududubiriza. Yesu nashimwe. Nagira ngo uraba umutima waka kanya, ninde wimitse muri uwo mutima wawe? Ese iri jambo ririko yabwira iki umutima wawe? Yesu yavuze neza ngo banyubahisha iminwa, ariko imitima yawe iri kure. Abantu bimuye Kristo kuri ya ntebe, baca bimika ibindi bintu muri ya ntebe, canke kuri ya ntebe iri mu mutima wabo. Hama Yesu baca bamushira kure. Ariko umubonye hanze ubona umengo arakijijwe, umenga arazi Yesu, umenga afise Yesu mu buzima bwiwe.
kubera iki? Kubera araririmba nk'uko n'abandi baririmba, araja gusenga. Iyo dimanche uramubona agiye gusenga, ku wa kabiri uramubona agiye gusenga, ku wa kane uramubona agiye gusenga, ku wa gatanu uramubona agiye gusenga, ku wa gatandatu uramubona agiye mu marepetisiyo. Ariko vy'ukuri mu mutima wiwe yaramaze kwimika iyindi ntebe, uyundi muntu aganje muri uwo mutima. Yesu nashimwe. Rero Yesu yaciye avuga ngo banyubahisha iminwa gusa, ariko imitima yabo iri kure. Imana idufashe cyane. Imitima yabo iri kure yanje. Kubera iki? Mu vy'ukuri bamaze kunyimura mu mitima yabo, bimika uyundi muntu. Ego ndababona bakubita mu madefile bagenda gusenga, ndababona bariko baravuga ngo barazi Imana, barakijijwe, ariko imitima yabo iri kure. Yesu nashimwe. Imitima yabo iri kure. Aha niho rya jambo rero Yesu yavuze ngo hoji mwabakora mwe ibizira sinigeze ndabamenya. Kubera iki? Kuko wibwira ubesha abantu kukijijwe, mu vy'ukuri udakijijwe wewe ubizi kudakijijwe, ariko abantu hanze bakakubona kukijijwe nyamara udakijijwe. Ukibesha kuko nta muntu uri kurabesha, ni wewe uri kuribesha ubwawe. Uribesha kukijijwe kandi udakijijwe, ubesha kuzi Imana kandi utazi Imana, kugira ngo abantu bakwemere ngaho hanze yuko uzi Imana, ariko ni wewe uri kuribesha, si abantu uri kurabesha. Kuko ingaruka zije zizoshikira kuri wewe. Umwe wese azopambana ugwiwe, umwe wese azokwimenya, kuko aha n'ahantu utazogenda ujanye n'umugore wawe, umugabo wawe, mama wawe, papa wawe, canke pastori wawe. Yesu nashimwe. Yesu rero ni igihe azoca avuga ati hoji sinigeze ndakumenya, abakora mwe ibizira. Kubera iki? Intebe ya Kristo warayimwimuyemo mu mutima wawe, wimikamo uyundi muntu, ariko aha hanze tukabona vy'ukuri kukijijwe, ariko nyamara udakijijwe. Yesu nashimwe. Ibikorwa idini ritegeka gukora urabikora, yewe uratanga nayo mahera, yewe uratanga n'ivyo byose bagusaba, ariko umutima wawe uri kure. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu yaravuze ati banyubahisha akanwa, ariko imitima yabo iri kure. Kubahisha Yesu akanwa ni ukuvuga kudakijijwe. Yesu nashimwe. Kubahisha Yesu akanwa ni ukuvuga yuko udakijijwe, nubwo abantu bakubona yuko ukijijwe. Kubahisha Yesu akanwa gusa, kubahisha Yesu akanwa ni ukuvuga yuko udakijijwe, mu gihe ikibano n'ababanyi bakubona yuko ukijijwe, ariko wewe ubizi mu mutima wawe kudakijijwe. Ubizi neza wewe k'ivyo uri kurakora, no, ubizi neza wewe yuko inzira urimo tari mu nzira ija mwijuru, nubwo ugenda gusenga, nubwo ukora ivyo bikorwa byose. Yesu nashimwe. Kuko vy'ukuri wubahisha Kristo umutima wiwawe, ntibisaba yuko wirigura bivuga ngo je ndakijijwe. No. Ntibisaba yuko wirigwa uravuga ngo jewe ndakijijwe. Wewe mwubahisha umutima wawe gusa, hama bwa bugingo
bwawe buri ndani muri wewe buca butangura gushamika amashami, ivyamwa hana hariya bukama ivyamwa, abantu bakabona yuko kijijwe. Ariko apana wewe kubabwira ngo je ndakijijwe, no, ibintu suko. Yesu nashimwe. Uravye abantu bo mu misi ya mbere abagendana na Yesu ntabayigeze, abagendana na Yesu ndavuga intumwa za Yesu, nabo bigeze bavuga ngo turi abakristo turi no. Ariko kubera kwa kuntu bana nasune bugasuneba nkawe, igihe bamaranye na Yesu baciye batangura guhinduka, ubuzima bwabo burahinduka, imitima yabo irahinduka, uko babona ibintu birahinduka. Yesu nashimwe. Rero baca bisanga batanguye kuvuga nkabo, batanguye kuvuga nka Yesu, batanguye kwifata nka Yesu, batanguye kubaho nk'ubuzima bwa Yesu. Imana idufashe cyane. Rero ibintu umara mu mwanya munini burya kenshi wisanga watanguye gusa navyo. Yesu nashimwe. Je ndaguhakarurira gato, burya kenshi ukunda kuraba amafilime, kenshi uronka indoto mwenizo zayo mafilime uri kuraraba. Kenshi uba uri kurasenga cyane, kenshi wumva ubwiza bw'Imana buri hafi yawe. Kenshi usoma ijambo ry'Imana niko wumva kabisa ijambo ry'Imana riguma rigwira muri wewe. Imana idufashe cyane. Kenshi wishonjesha niko wumva kabisa ugumuhinduka uwundi muntu muri wewe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri birababaje rwose kubona aho hanze bakuza ukundi, bakuvuga neza, babona vy'ukuri kuri gitangaza, ariko umutima wawe cy'ugucira urubanza, kuri umunyavyaha, kuri umuhemu, gukora ibi na biriya, ko atabuzima ufise muri Kristo Yesu, kata vyizigiro vyakazoza muri Kristo Yesu ufise. Birababaje gose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Birababaje gose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaciye rivuga ngo wewe nutaba akazuyazi, nutakonje canke urubire. Yesu nashimwe. Buri mu Kristo ahamagariwe gushuha kabisa. Gushuha bisigura kwemera Yesu akaganza mu mitima wawe, kwemera Yesu akaganza mu mutima wawe. Utubahisha Yesu gusa akanwa, ahubwo umutima wawe. Kuko ikintu Imana iraba si amajambo uropagura canke buri kuravuga ngaho, no. Icyo Imana iraba kuruta ibindi byose n'umutima. Kuko mu mutima w'Imana niho hari intebe ya Kristo Yesu. Sorry, mu mutima wawe niho hari intebe ya Kristo Yesu. Rero Imana niyo mpamvu iraba uwo mutima cyane. Ijambo rigaca rivuga ati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birinda. Kuko Yesu arabizi yuko Satani akiza nta kindi kimuzana atari ukwiba, akica, hama akakurimbura. Ivyo bibera mu buryo bw'imwe mutabonesha n'amaso, ariko no mu buryo buboneka iraza
ikaboneka. Harakwiba kubera iki? Kuko wasinziriye, nturi kwizamu, nturi kurarinda umutima wawe. Rero we waraza kwibe, hama yicare kuri ya ntebe ayitware, aba ari waganza muri uwo mutima. Amaherezo azoba mabi. Kubera iki? Bibiliya iravuga neza ngo iyo umuntu yihanye, abadayimoni barasohoka bakagenda. Abadayimoni nubwo bagenda ntibakwibagira, no, baravuga ati wowe twabanye ibihe byinshi, twabanye neza, nitwoguheba, turagiye tuzoza turagaruka kukuraba. Umunsi uzofungura umuryango, uzokwinjira, uri mugenzi wacu, uri inshuti yacu, nitwogutererana. Rero iyo wihanye, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abadayimoni barasohoka, hama bakaguma bazerera, baza kuraba inzu yuko ikubuye. Umunsi basanze inzu ikubuye, iyo dayimoni imwe ica yiruka ikagenda, igahamagara izindi dayimoni ndwi ziyirusha ububi. Nimuze, inzu yanje irakubuye, nimuze tugende. Yari dayimoni imwe guteranya izindi ndwi, ngo zose ziraza zigice zinjira muri ya nzu. Zimaze kwinjira muri ya nzu, ibikorwa by'uwo muntu ngo bica biba bibi gose kuruta ivya mbere. Yesu nashimwe. Kubera iki? Kuko hari izindi dayimoni ndwi ziyirusha ububi zaje zikinjira muri we. Ibaze rero, nimba yari dayimoni imwe yakuzengereje gukoresha ibi na biriya na biriya, zibaye 8, bica bigenda gute? Nta handi zinjira. Bibiliya nta yindi nzu biriko iravuga. Bibiliya biriko iravuga inzu yawe ko ari umutima. N'uyu mutima Bibiliya biriko iravuga. Kuko iyo wihanye, inzu yawe tayari uyikubuye, nubwo abadayimoni bo babona ko wicafuje. Abadayimoni bazobona yuko ukubuye inzu mu gihe ucumuye, ukoze ibyaha, mu gihe uwanse Imana. Ariko mu gihe ukunda Imana, babona yuko vy'ukuri inzu ugicafuje, kandi nabo ntibazemera kubayo, ntibemera kuba mu bucafu, no, bazosohoka mpaka uyikubuye. Kuyikubura rero ni kwa kwivayanga mu vyaha, ni kwa gusubira kwibera mu vyaha nka yambwa isubira kurya ivyo yadashwe, ni kwa gusubira mu vyaha nka kwa kuntu ingurube isubira kwivayanga mu vyondo. Yesu nashimwe. Rero ivyo bikoze ni yara yo avuga ati yamaze gukubura inzu, reka tugende. Mu gihe vy'ukuri iyo wihanye ivyaha, aba ariho ubukubuye inzu yawe, kugira ngo mpwemu yera amanuke aganze muri iyo nzu. Kuko mpwemu w'Imana ntashobora kubana n'icaha, ntibishoboka. Niyo mpamvu mu gitabo c'Itanguriro wumva ati mu vy'ukuri mpwemu yavuga ngo ndarushe, sinzokwama ngwana n'umuntu, sinzokwama nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Niyo mpamvu kenshi iyo wanka kumvira mpwemu yera, wanka kugira gute, kumwumvira akureka, kuba wahisemo kuba ikigenge, arakureka. Niyo mpamvu wumva Dawidi yasenga avuga ati Mana ntunkureko mpwemu wawe, ntumureke agende, kuko mpwemu wawe agiye
aco noba ndico, ntumureke ngo agende, mbabarira namenje, mbabarira nakosheje, nakoze ibi nabiri, ariko ntunkureko mpwemu wawe, ntunkureko mpwemu wawe. Yesu nashimwe. Rero umutima wawe nibwo buzima bwawe. Yesu nashimwe. Rero nimba hari ikintu ukeneye kwitaho, kwitwararika, ni umutima wawe kuruta niyo business uri kurakora, kuruta ivyo bintu vyose uri kurakora, ivyo vyose ugiyemo. Nituba turiko turavuga ngo nta kazi wemerewe gukora, nituba turiko turavuga ngo ntiwemerewe kwitaho umuryango, nituba turiko turavuga ngo ntiwemerewe gukora ibintu na biriya vy'ukuri bigufasha muri ubu buzima, no. Si ivyo tuba turiko turavuga. Ariko ivyo ukora vyose wite ku mutima wawe, urinde ubugingo bwawe kuruta ibindi vyose. Business yawe urashiraho abanyezamu kubera uyitayeho, ariko nusoma ijambo, ntusenga, ntiwita ku buzima bwawe bw'impwemu, urumva hari ikibazo. Hari ikibazo. Iginda urayitaho, ukayigaburira inyama, ukayigaburira amafiriti, ukayigaburira ayo mapizza, ukayigaburira ibintu vyose vyiza, urayitaho. Kuko urabizi utariye uragwara, urabizi utariye uracika intege, urabizi utariye mbese abantu baraza kubona watanguye guhinduka, ukiyitaho, ukayitahiye. Uko wita ko kuri iyi nda yawe, niko ukwiye kwita no ku buzima bwawe ku buryo bw'impwemu. Yesu nashimwe. Linda ubuzima bwawe kuruta ibindi vyose birindwa. Kiko ndavuga ubuzima, si ibi vy'ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri, kuko uyu mubiri wawe uvyemera uvyanke, zosubira mu ivu wajemo. Naravuze iki kintu, ni wapfa utihanye nta ngorane, abapasitori bazoza kugusengera, abapadiri bazoza kugusengera, banagusukiko n'amazi y'umugisha, ariko ivyo ntibizohindura yuko uwo mubiri wawe uzoba ivyo kurya vya Satani. Ntaco bizohindura mu buryo bw'impwemu, kuko udahindutse ukiri muzima ntushobora guhinduka wapfuye. Kubera iki? Lazaro nujya mutunzi, umutunzi yahisemo ubuzima bwiza, kwirira neza, yinda yitaho, ariko umunsi yapfuye na Lazaro agapfa, yaciye abona hari itandukaniro rinini gose, itandukaniro rinini cyane hagati ya Lazaro n'uwo mutunzi. Yesu nashimwe. Amubwira ati, ndakwinginze basi reka ngende kubwira bene mama, ngende kubwira bene mama bihane, bahinduke, bamere neza, bihane, bave mu vyaha vyabo. Aburahamu amubwira ati, ntibishoboka. Nibatumvira bavugishwa n'abavuga butumwa n'abandi birirwa barasemerera ijambo, nubwo wova ngaho ugiye kubabwira ntibashobora kumvira. Niba ngaho umaze kubona kugira ngo bagiye ngo nimba ari mu kuzimu canke bagiye mu ijuru, akakubwira ubutumwa, gatanga nizo ntahe, ukumva mengo uragugumwe, umva ugize umutima wo gukizwa, ariko umwanya mutonyi, umwanya urumera umara ukaba uvyibagiwe. Ikenshi Yesu nashimwe, umaze gupfa biba biheze. Niyo mpamvu iri jambo rica rivuga ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami Yesu Kristo.
kubera iki? Kuko ufise uwo mwana, igitabo ca Yohana kirabivuga neza, ufise uwo mwana afise ubugingo. Rero niyo mpamvu hahigwa umuntu apfa apfiriye mu mwami Yesu Kristo, kuko abapfiriye mu maboko meza, abapfanye ubugingo. Wewe ukira kugenda tayari, Yesu akakwakira ati karibu mwana wanje. Na Stefano bamutera amabuye avuga ati mwami bababarire ntiwazije kora. Ati mbonye ijuru rikingutse, mbonye ijuru rifunguka, mbona Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Abonye Yesu amwiteguriye ati karibu mwana, ukoze neza, uhejeje urugendo rwawe neza, karibu karibu karibu. Urya iyo udapfiriye mu mwami Yesu, na Satani akwakirana igishika. Nimba ijambo ryaraje uya munsi Yesu yabatijwe, mpwemu yera akamanuka kuri we akavuga ati uyu ni umwana wanje nkunda cyane, akampimbara ni mu mwumva. Burya igihe nawe uri kuriva yanga mu vyaha kabisa, warabaye umunyavyaha cyane, na Satani ubwiwe aravuga ati uyu ni umwana wanje nkunda, akampimbara. Uri umwana wande? Uri umwana wande? Umutima wawe ndabizi urabishingira intahe, urashingira intahe so wawe uwo ari we. Umutima wawe urabishingira intahe aho uzoja. Agakiza nimba kari mu mutima wawe urabizi, kandi nimba atakariyo urabizi. Ariko Imana ishimwe ko ukiri muzima, nubwo budafise agakiza, n'ubundi uracafise amahirwe yo guhinduka mu kwemerera umutima wawe. Ukemerera umutima wawe ukamubwira mwami Yesu ndaguhaye umutima uganze, kubura imicafu yose yari irimo, ariko uganze mu mutima wanje. Na Yesu arindira, ko yaravuze neza ngo mpagaze ku rugi ndadodora. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura gusa, ndinjira ibuce dusangira. Yesu nashimwe. Urindiriye iki? Ni wowe wo kugurura umutima. Ntuzovuge ngo uzopfa ejo uce wihana uyu munsi, no si uko bimeze. Nta muntu n'umwe azi umunsi azopfira, niyo mpamvu Imana yabinyegeje. Ivyo ukora vyose uri n'umutima wawe, ubeho basi nk'umuntu avuga ati ndaza gupfa mu kanya canke nzopfa ejo. Kuvuga ngo uzopfa ejo kwanza ivyo ntibikwiye. Uvuye ati ndaza gupfa mu minota ikurikira, ubeho muri ubwo buzima. Kuko Yesu yamye avuga ati mwame mugavye, nta muntu azi umunsi, nta muntu azi isaha, ahubwo muhore mwiyeza misi yose, wiyeze 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 buri munsi. Amaraso ya Kristo arahari kugira ngo yeze ivyaha vyose. Raba umutima wawe niki cyamaze kuwinjiramo, shirukana mpwemu yera muri we. Ese n'ugwako wimuye Imana mu mutima wawe? N'ububeshi bwimuye Imana mu mutima wawe? N'ubusambanyi bwimuye Imana mu mutima wawe? N'ubusuma bwimuye Imana mu mutima wawe? N'ubwicanyi bwimuye Imana mu mutima wawe? Ubwicanyi si ukwica umuntu murahishije inkoho n'imbugita n'iki, no, ariko ukorora inda nabwone n'ubwicanyi. Kwica umuntu umwicishije amajambo mu mutima wiwe, bo n'ubwicanyi. Hari igihe ubwira amajambo umuntu, ayo majambo akamurongora agatuma yiyahura.
nubwo n'ubwicanyi. Imana idufashe cyane. Niki kiriko kiratuma Imana iva mu buzima bwawe? Niki kiriko kiratuma imigenderanire yawe n'Imana ihinduka? Ni urwango rwo muri famiye? Ni famiye iriko iragufata nabi igatuma wimura Imana mu buzima bwawe, kumbure wibaza ngo yagutaye? Niki? Ubuzima ubona butariko buragenda neza, ariko ugaca wimura Imana mu mutima wawe ngo yagutaye? Niki kiriko kiratuma intebe yawe ugomba kuyimikako uyundi mwami? Nimba Yesu Kristo atari we mwami w'ubugingo bwawe, hari uyundi mwami? Ikingoruzo kirabe gifise impande zibiri, hari uruhande rw'iburyo n'urw'ibubafu. Rero utari mu ruhande rw'Imana, uri mu ruhande rwa Satani. Ndakunda kuvuga ati ikingoro kiravye ukiraba impande zose, nturaba uruhande rumwe rwiza gusa, no, rwa ruhande ruri kifoto, no, raba na rwa rundi. Ndavuga ikingorongoro canke ikingoro. Yesu nashimwe. Niki? Nta kigeragezo na kimwe cyakugerageje atari ico kwihanganirwa, kuko inyuma y'ibicu hariho umuco, ariko bisaba yuko uca muri icyo gicu ugatobora kugira ubone uriya muco. Rero ntubone icyo gifungu kije. Yesu nashimwe. Ntubone icyo gifungu kije ushaka kwiruka, ushaka gusubira inyuma, ushaka kwimika uyundi mwami mu mutima wawe. No. Yesu yaravuze neza ngo muzoca mu mazi, ariko ayo mazi ntazogutwara. Icyo ni isezerano ryawe, ni isezerano ukwiye guhagararamo ugasengeramwo mu gihe cyose uba uhuye n'ikigeragezo. Yesu yaravuze neza ngo uzoca mu mazi ntazogutembana. Arongera aravuga ngo uzoca mu muriro ariko ntuzokwigerusha. Kandi ntiyabeshe. Uti kubera iki? Shadaraki, Meshaki na Abedenego ntibagiye muri uwo muriro, barahiye? No, ntibigeze basha. Ahubwo umubiri wawo wahindutse nk'uw'inzoya, kandi bo bawugiyemwo mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri bufadika, ku buryo urukoba rushobora gusha. Rero mu by'ukuri ibigeragezo uri kuracamwo, ayo mazi uri kuracamwo, n'ivyo bigeragezo, kandi ntibishobora kugutsembana. Ariko sengera mu isezerano, ntiwemerere umwami wundi kuza ngo aganze muri uwo mutima wawe, ariko wemerere Imana iganze. Ibuka isezerano ugomba gusezerana umugore wawe. Kumbure wararongoye canke ntararongora, ariko nawe utararongora, niyo wimeje uvuga ati mu vyiza no mu bibi, burya no mu gihe ukizwa hari isezerano wagize yuko uzobana n'umwami wawe. Apana mu vyiza gusa, ariko mu bibi. Ibibi birahari muri ubu buzima. Yesu ntigeze adusezeranya yuko tutazoca mu bintu bigoye, ariko isezerano yavuze ati nzokwama ndi kumwe namwe. Yari ingorane nuko ugomba kubicamo wenyene, ntumubwirane nawe ivyo ubona bigoye. Ivyo ubona bigoye ni mpaka umubwire ati bikore, rigaje ntavyo nshoboye, mwe muyera ni wewe mufasha, nahawe ingo ibije ntavyo nshoboye, ngo binkorere,
ngo umfashe unyereke ukuntu nobikora canke ubikure mu nzira, kuko niwe mufasha. Rero ingorane nuko ibintu byose tugomba kuvyikorera, tukamwima akazi, tugomba gutegeka mpwemu yera kumukoresha uko dushaka, ko ntitumwemerera akora akazi kiwe mu buzima bwacu. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Imana ntizokwigereza gukora ikintu wowe ushoboye gukora, ariko Imana izoza gukora icyo udashoboye niwayemerera kugikora. Niwayemerera kugikora, Imana izoza kugikora, kuko wewe ntaco ushoboye. Imana ntihamagara abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Niwibone Gideon yavuze ati jewe bishoboka, Mose aravuga ati reka je sinzi no kuvuga. Imana yamubwiye ati nimugire ikibazo, ntugire ikibazo, ndi Imana nshobora kuguhindura ukavuga, kuko uwo mpamagaye ndamushoboza. Simpamagara abashoboye, ahubwo nshoboza abo nabahamagaye. Abo nahamagaye ndabashoboza bagakora ibyo ushaka yuko bakora. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ni gute uri kurubaha umwami wawe? Ese uri kurubahisha umwami wawe akanwa, canke uri kurubahisha Kristo Yesu gute? Nimba vy'ukuri wubahisha Imana akanwa gusa, ndakubwiza ukuri uri mu kibazo gikomeye cyane, kuko uri mu ruhande rw'Imana. Abakozi ba Satani benshi baramaze kuza muri iyi si, kandi turababona baza baririmba Imana Imana Imana, baza baririmba Yesu Yesu, ariko ibikorwa vyabo sivyo, si vyamwa vyamwemuyera. Yesu niyo mpamvu yaciye avuga ngo ku vyamwa niho muzobamenyera ko arabigishwa banje. Kuba umwigisha wa Yesu ntibisiguye ngo ni kubera utari ngo ntibisiguye ngo utigizwa kuba Paulo canke ube Petero, Yohana na Waruka. No. Uyu munsi wewe uri umwigisha wa Yesu, ko wahisemo kumukurikira no kumwizera no kumwemerera kugira ngo aganze ubugingo bwawe. Rero ni ngaha kugira kwigishe misi yose uko wobaho muri ubu buzima, mwikona ahameze gute hose, kugira kwigisha uko wohaba. Yesu nashe kugira ngo akwigishe uru rugendo ruja mu ijuru, ucakira Yesu Kristo tayari bubaye umwigisha wiwe. Yesu nashimwe. Kugira ngo ngusabe wisuzumura umutima wawe, cyukuri haracari vyizigiro, haracari vyizigiro, kuko Kristo aracaguhamagara kandi aracagukunda. Niyo mpamvu Kristo akunda abanyabyaha ariko akanka icaha. Niyo mpamvu Yesu yaje kurondera abanyabyaha pana abakomeye kugira ngo bihane, ariko ntibivuze yuko cugumuba mu byaha. No, si uko bimeze. Isuzume, fata akanya urabe aho wagiriye kure y'Imana, ukuntu waba warimuye Yesu Kristo mu mutima wawe ukimukayo uyundi muntu. Urabe ibintu byose waba warimitse mu buzima bw'iwawe, hama ubisohore. Wemerere Kristo asubire kuganza mu mutima wawe, wemerere mpwemu yera asubire kuganza umutima wawe, wemerere connection yawe isubire kuba nziza na Kristo Yesu. Hama Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, Yesu agukize urupfu rw'ejo hazoza. Ndakubwiza ukuri, inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi kubutegura igihari. Ivyo nukuri ntavyemera canke navyanke,
ariko nta muntu ashobora kubihindura kuko niko biri. Rero ariko ni byiza yuko ukwisuzuma by'ukuri ukaraba umutima wawe aho wagiye kuri ukavuga ati Imana ndakwinginze mbabarire. Umunyabyaha umere nk'abamutoza ko Imana ngiriye ikigongwe umunyabyaha naramenje agize uku n'uku n'uku, hama Imana ikubabarire. Mana ndagushimiye kubw'uyu munsi, ngushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza. Ni kenshi Kristo Yesu tuja kure yawe ugasanga mu by'ukuri turaririmba turakora ibi na biriya ngo turagukunda, ariko mu by'ukuri mu mitima yacu ibihamya neza yuko turi abanyabyaha, twagutaye, twaguhevye, twagiye kure yawe. Mu izina rya Yesu Kristo mwami, sengera buri muntu wese yoba yatsinzwe n'urubanza mu mutima wiwe, kugira ngo mwami amaraso yawe amweze amutunganye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndahamagara imbaraga, ndahamagara amaraso ya Yesu, ndahamagara amazi Yesu yavuye ku musaraba. Amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yesu kugira ngo bimanuke byeze umuntu wese mwami Imana yemeye agaca bugufi, yemeye ko umutima wiwe watsinzwe akakugarukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami Imana umweze yerebebere kubw'amaraso ya Yesu. Ijambo ryawe riravuga neza mwami Imana ngo umucamanza yambonye ko amaraso nancira urubanza ukundi ahubwo anyita umugororotsi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye mwami ko bahinduye abagororotsi biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Ndasaba mpwemu yera kugira ngo abuzure rwose, abarongore mu nzira yo kugororoka, abigishe by'ukuri inzira zawe Mana, abarongore mu nzira yo kugororoka buri munsi buri saha. Mana ndagushimira kwimbaje, bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.